Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibintu ntibyoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abazuru baravuga ko batewe ishavu n'agahinda kubiriko birakorerwa intwazangabo zahoze zirwana ku rugamba muri CNDD-FDD, kandi bakavuga ko ibyo bintu badashobora kubyihanganira, bagomba guhaguruka bakabihagarika hakiri kare. Abazuru tubibutse ko nyine ari abahoze barwana muri CNDD-FDD, niko bitaga bakiri ku rugamba, ariko muri no minsi barafise ubwoba bukomeye cane bw'ibiriko birababaho, kuko intwazangabo nka zose zarwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD zose zarafunzwe, izindi ziranyaga zirahunga, abandi baragandagurwa. Ubu rero abazuru bariko baravuga ko ibintu byabaye n'ibiri kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi batazashobora kubyihanganira, kandi bakavuga ko igihugu kirongowe n'akarwi gatoya k'ibisuma ndetse n'abanyonyezi bashaka gupfukama mu nda abanyagihugu. Abazuru bakavuga ko ibyo barwaniye nka byose atana kimwe kigeze kijya mu buryo. Bakavuga ko rero ibyo ngibyo badashobora kubyihanganira, bagomba guhaguruka bakabirwanya. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa kuri abo bazuru ndetse n'ico bariko barategura, byose tugiye kubashikiriza amakuru yacu twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho, kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mu mbere bashikirwa nabyo. Atewe agahinda n'ipfungwa rya Colonel Nestor Bahati. Hari umusirikare yahoze arwana muri CNDD-FDD yatwandikiye n'agahinda kenshi, ababajwe n'imyaka uwahoze amurongoye ku rugamba Colonel Nestor Bahati batazira Katepo amaze mu munyororo ku karenganyo gakomeye cane, kandi akabona ko ari remetanya ryamukorewe, ko atacaha na kimwe yigeze akora. Yatwinginze ko twomushirira ubutumwa kuri ino mboneshakure kugira ngo abarundi bose bamenye amabi ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho na Perezida Evariste Ndayishimiye aje gushigikira ibyahoze bikorwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Yatwandikiye ati: amahoro kandi mwubahwe mu byo ukora byose. Ndagusabye untangire ubutumwa. Shimye gucisha buno butumwa aha ku rubuga kugira ngaragaze umubabaro uvanze n'agahinda kenshi abazuru dufise muri no minsi, kubera ibintu ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko buradukorera muri no minsi, kubera akarwi gatoya karongoye igihugu c'u Burundi. Benshi dufise agahinda ko kubona ko twamaze guta intumbero y'ibyo twarwaniye. Turabajwe cane n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, biboneka ko bitandukanye cane n'ibyo twarwaniye, kandi bikaba biri gukorwa n'akarwi gatoya k'ibisuma n'ibisambo bishaka gukenesha igihugu c'u Burundi. Iyo ntwazangabo mubona ni Colonel Bahati Nestor Asias Kadepo, avuka mu ntara ya Muyinga. Abazuru twabanye tumuzi nk'umusirikare azira guhesha imbere y'umwanzi, kandi w'intungane adatamikwa ijambo. Njewe ndamuzi kuva muri 2003, ico gihe akaba yaraturongoye muri batayo support. Iyi nayo niyo twafata nk'umutima w'umuhari CNDD-FDD, kuko twakoresha ibikoho binini gusa, twarakoze ibintu bihambaye cane, ariko impembo CNDD-FDD yamuhaye nta yindi yabaye kumupfunga, kandi imupfunga ku karenganyo, kuko yari umusirikare adatamikwa ijambo kandi adakunda akarenganyo. Ariko kandi imbere yaho iyi ntwazangabo yari mu baduhagarikira turi mu nyigisho zitandukanye, aho bita ku Muhasha muri Tanzania. Igihe abategetsi b'umuhari binjira mu nzego bava mu ishamba, iyi ntwazangabo niyo yabacungereye umutekano kuva mu ntara ya Bujumbura rirare kumanukana na za Bubanza. Ni twebwe twenyine tutaciye muri kontineri, kubera twavuye ubwa nyuma mu ishamba dutwaye ibikoho twakoresha aho twashikira muri kampu Gakumbu. Ibyabaye mu gihugu muri 2015 byose byabaye Colonel Bahati ari muri misiyo muri Kongo. Yatahutse mu gihugu muri 2016 avuye mu butumwa mu gihugu ca Kongo.
ariko yaje agaragara nk'umusirikare adashyigikiye ibyariko biraba mu gihugu, kuko abanyagihugu batari bake bariko baragandagurwa, abandi bakanyuruzwa bakabura irengero, abandi bakayanyaga bagahunga kubera intwaro yari mbi cyane y'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi yariko irakora amabi akomeye cyane. Ariko iyo ntwazangabo nk'uko idatamikwa ijambo ikaba itanakunda akarenganyo, yagaragaza neza ko ibyo umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bajenerali baba bamushyigikiye bariko barakorera abanyagihugu ari ibintu biteye isoni cyane, ntago yabihishe. Ntibyatebye yaciye afatwa arapfungwa kwiremetanya ataco yagira, aho mbere kuva muri 2018 yarengutse urubanza rukaja mu mwihwezo, ariko kugeza ubu ntarasomerwa urwo rubanza. Aha rero abazuru benshi bagendanye n'abaofisiye bose bamuzi ubutwari twama tuyaga tukibaza ibibazo byinshi. Mbega ubu nibwo butungane twagwaniye koko? Mbega ibi nibyo byatumye ducika amaguru ku buryo bukomeye cyane? Mbega ibi bariko baradukorera koko nibyo bagakwiye kudukorera, kandi ko barakoreye igihugu ku buryo bukomeye cyane? Mbega aba bariko baratwara igihugu icyo twarwaniye nabo nicyo barwaniye? Mbega iyi ntwazangabo tuzi neza ko yitanze ku rugamba, iyo niyo mpembo bayihaye koko kubona bamupfungira ubusa kandi bakabikora ku karenganyo gakomeye cyane? Ko twumva ngo turi muri leta mbyeyi, ubwo si urugoto kugira ngo abantu bahunikire ntibashobore kubona ibibera mu gihugu. Birirwa bahenda abanyagihugu ko turi muri leta mbyeyi, ariko iboneka neza ko ari agahendo bariko barahenda abanyagihugu kugira ngo ntibamenye amabi ariko arakorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho barwaniye igihugu nka bose benshi bari mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abandi barayanyaze barahunga, abandi bagiye baragandagurwa uko umunsi uciyeho. Ibiriko birababaza abazuru akabona ko ibintu biriko birakorwa n'akarwi k'abategetsi bo muri CNDD-FDD ari ibintu biteye isoni cyane, kandi ikaba ari ibintu bashaka guhaguruka bakarwanya. Iyo ntwazangabo iravuga ngo ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Koko ubwo ibyo twagwanye byoba byarahavuye canke byarongerekanye? Iyo ntwazangabo ikabona ko ibyo bagiye ku rugamba bagiye kurwanya bitigeze bihava, ahubwo ko byiyongereye ku rugero rwo hejuru cyane, kuko murazi nyine ko kuva intwaro ya CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005, amagorwa yabaye menshi ku banyagihugu, abenshi baragandagurwa abandi barahunga, n'ubu ngubu nta mwidegembyo uriko uraboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko nk'abandi bazuru bose turemeza neza ko biteba bitebuke ukuri kuzoja ahabona. Ntawo kwemera ko ubukunzi bw'inda, ubwibone no kwigungira ko ari byo bizoguma bihabwa ijambo mu gihugu. Ubukunzi bw'inda no kwigungira ko nibyo nyine biriko biraranga abategetsi barongoye igihugu c'u Burundi, aho bariko barafata abategetsi bakomeye kandi bafashije cyane kugira ngo igihugu kibe gitwawe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bose barapfunzwe abandi bakagandagurwa. Ibiriko biratera agashavu katari gace abazuru bahoze barwana muri CNDD-FDD, bakabona ko ibyo barwanaye atana kimwe kigeze kishyirwa mu ngiro, ahubwo amabi yakorwaga yiyongereye. Naho iyo ntwazangabo n'abandi bose bacinyijwe nibaremere, kuko abo bamuremetanirije izuba riraboneshereza ni rimwe kuri bose. Umunsi umara amasaha 24, ijoro ribisikanya n'umurango kuri bose, kandi abo bakora ikibi nk'ico bazi gusa iminsi bamaze. Iyo basigaje ku ino si ntayo bazi, kandi iby'isi bazogenda babisigiyeyo, kandi natwe nyine turiko turabona akarenganyo kariko karabakorerwa isaha n'isaha. Dushobora guhindura ibintu, kuko ntabwo tuzemera ko igihugu twarwaniye gikomonya kurongorwa n'akarwi k'ibisuma n'abanyonyezi bashaka kugumya bapfukamye mu nda abanyagihugu banabarenganya buri munsi. Nizere ko ubutumwa buntangira kuri no mboneshakure yawe, kuko nyine irakurikirwa n'abantu benshi cyane, kandi impamvu tuba dutanze ubutumwa ni ukugira ngo tugaragaze agashavu tuba dufise kugira ngo ubutegetsi bwikebuke. Ubu butumwa twashimye kubutanga uko twabuhawe nyine mu majambo nyine bwanditswemo, twakuyemwo gusa ibyotuma uwabwanditse amenyekana. Izina abazuru niryo abanywanyi ba CNDD-FDD bahoze biyita bakiri ku rugamba. Colonel Nestor Bahati batazira Kadepo yafashwe kwa 30 Munyonyo 2016 cyo kimwe na Colonel Jean Baptiste Miroho batazira Maurice. Ico gihe harafashwe n'iyindi ntwazangabo ifise ipeti rya kapiteni. Bose bahoze barwana muri CNDD-FDD.
bamaze gufatwa barapfunzwe igihe kitari gito mu busho bw'iperereza i Bujumbura imbere yo kujanwa mu mabohero azwi. Bafashwe bagirizwa ko ari bo bagombye kugandagura Willy Nyamitwe, umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu muri Munyonyo 2016. Icyo gihe nyine yari umuhanuzi wa Perezida Petero Nkurunziza. Ifatwa ry'abo basirikare ryagumye rinyegejwe kubera ubutegetsi bwa Nkurunziza butashaka kwerekana ko bufitaniye ikibazo n'intwazangabo z'abahutu bahoze ku rugamba. Ubutegetsi bwagumye bugerageza kwigisha ko bubangamiwe n'abatutsi aribo nyine bari gutuma ibintu biyangara mu gihugu, ariko nk'uko byagiye bigaragara siko byari bimeze, ahubwo ubutegetsi bwari mu karwi k'ibisuma n'ibisambo bishaka kugumana ubutunzi ntibirebe inyungu z'abanyagihugu. Abazi Colonel Nestino Bahati na Colonel Jean Baptiste Miroho bavuga ko nk'abasirikare b'intwari batarya umunwa kandi baterekwa amanyanga n'akarenganyo. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwarabapfunze bwikeka ko abo basirikare buhava banka akarenganyo bwariko burakora, kandi bwatinya ko hariho izindi ntwazangabo zahoze muri CNDD-FDD zashobora kubumvira zikabakurikira, ariko ikibabaje ni uko na n'uyu munsi batarigera bapfungurwa, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko arongoye leta mbyeyi, akabandanya kurenganya abagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo igihugu kibe kitwawe na CNDD-FDD. Bose murazi ko muri ino minsi abatari bake bapfunzwe, abandi bakaba barayanyaze bagahunga igihugu, abandi bakaba baragiye bagandagurwa mu bihe bitandukanye bazira ibyiyumviro bari bafise byo kuba bagira ibintu bahindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abazuru ndetse n'abandi benshi bahoze barwana muri CNDD-FDD bafise ishavu rikomeye cyane, bakabona ko ibi bintu batashobora kubireka bikaguma gutya, kandi barabirwaniye imyaka itari mike ndetse n'ababo bakaburira ubuzima. Ariyo mpamvu bavuga ko isaha n'isaha n'umwanya n'umwanya bashobora kugira ico bahindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo ntago batuma ibyo barwaniye bigumya kononobwa n'abantu batoya cyane kandi badafise n'ikinini gihambaye bakoze ku rugamba, akaba ari bagumya kwica igihugu kubera ko batazi imvune byatwaye abaharaniye ko igihugu gitwarwa uno munsi. Murazi ko nyine abatanguje umuhari hafi nka bose bahunze, abandi bakaba baragandaguwe, akaba nta mwumvikano urimo ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ariyo mpamvu nyine abo bahoze barwana ku rugamba rwa CNDD-FDD bavuga ko ibi bintu bashobora kubihagarika, kuko bibandanije gutya bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Wipfuza kuzajya abo mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.